Mwahisemo neza mugumana na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibura ry'ibikoresho hamwe kandi n'imiti ikingira ibigori kubora ritumye isekeza rigira kabiri ryo kwegeranya umwimbu w'intete ryaratanguye kuri uyu wa mbere riba rirahagaze. N'ingingo y'umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa gatatu mu nama n'abegwa n'igisata c'uburimyi hamwe n'abajejwe intwaro Ingozi. Ikena ry'umuyaga nkuba ni uruhombo rudasanzwe kubarangura imirimo ikenera umuyaga nkuba muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Basaba ishirahamwe Regideso kubaronsa umuyaga nkuba. Murabikurikira muri ano makuru. Idonido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ubudandaji. Isekeza rigira kabiri ryo kwegeranya umwimbu w'intete z'ibigori ryatanguye kuri uyu wa mbere ribaye rirahagaze kubera ibura ry'ibikoresho bimwe hamwe kandi n'imiti ibikingira kubora. Iyo ngingo ikaba yafatiwe mu nama umushikiranganji wa mbere ni Gervais Ndirakobuca yagirishije abegwa n'igisata c'uburimyi hamwe kandi n'abajejwe intwaro kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Ngozi. Umushikiranganji wa mbere akaba agabisha abo bose bafise uruhara mu bitagenda neza mwigugwa ry'umwimbu w'ibigori hamwe kandi n'ikigo Anagesa ko bazohanwa bikomeye. Iyi nkuru tuyibaze Apollinaire Muzagara. Muri yo nama basanze igura ry'ibigori rifise intambamyi zitari nke, aho nk'ikena ry'imiti n'imifuko bibikwamwo kugira ibibungwe n'ibindi. Gutyo baca bafundika ko igura ry'ibigori ryoba rihagaze gatoya mu kurindira ko ibyankenerwa biboneka, ariko aho bisanzwe biri ku mahangari basabwa ko bobakirira abandi bakaba bararindiriye. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bakavuga ko habaye ikibazo co kuronka uruhusha rudasanzwe rwo kugura iyo miti hanze n'ibindi ibitanyuze na gato. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akagabisha abantu bose batuma haba intambamyi ko bazohanwa bikwiye. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca agatanga gushika ku munsi wa mbere uza kugira ibintu bibe vyatoye inzira, gutyo basubire bagure ibigori bahereye ku barenza ibiro 500. Abandi bafise vyinshi bagasabwa kugirirwa urutonde rwabo azobagurire vuba, ariko babanje abanyagihugu bato. Apollinaire Muzagara urakenuye. Amakuru yacu cyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Abagwayi bivuriza mu gisata bita dialyse ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled i Bujumbura bakarihirwa rero n'ubushikiranganji bwo gushigikirana. Bavuga ko bamaze ikiringo c'ukwezi batavugwa, ngo hakaba mbere hari n'abamaze kwitaba Imana. Basaba uburongozi bw'ivyo bitaro vya Roi Karede kuvugana n'ubushikiranganji kugira ngo bungururizwe ahandi. Urongoye rero ibitaro vya Roi Karede mu Kamenge arahakana ko abo barwayi bataramwitura, ariko mu bushikiranganji bwo gushigikirana baremeza ko ico kibazo bakizi, bakavuga ko bariko bagikurikiranira hafi. N'inkuru tubaza Jean Marie Vianney Ngendakumana. Abo bagwayi barihirwa n'ubushikiranganji bwo gushigikirana bakenera dialyse basanzwe bavurirwa ku bitaro vya Roi Karede bamenyesha ko amagara yabo abangamiwe kuko bamaze igihe kirenga ukwezi batariko baravugwa, bakagira amakenga ko bashobora kwitaba Imana nkuko birutse kuba kuri bagenzi babo. Ikibazo dufise tusanzwe abagwayi bo kuri Roi Karede mu gisata ca dialyse twaruvurirwaho rero dukoresheje solidarite ubushikiranganje bwatuvuza. Ureke hado dufise ibikoresho byo kuri Roi Karede byaraheze.
tumaze hafi ko zitavugwa. Bamwe hari abantu 3 bamaze gupfa, 2 bamaze gupfa. Amagara yaradukitse turi kuri dialyse muri Rwakarede. Rero ico gisata ca dialyse ibikoresho batubariye ko vyaheze kandi batubwira ko atankuru bafise yaho ibindi bizobonekera. Rero twebwe turafise amaganya n'amakenga ku magara yacu kubera bamwe baramaze kwitaba Imana ariko inguvu z'ukuntu bodufasha kugira bamere nk'abadushira ku yandi mavuriro yoba akiri ko arakora ivyo bikorwa inguvu ntazo tubona. Bano bagwayi bashikiriza ku ico kibazo cabo ko gisanzwe kizwi mu bushikiranganje bwo gushigikirana hamwe no kuri ivyo bitaro vya Rwakarede. Aho duciye batubwira ati nimugende mubaze aho umukuru w'ibitaro abanuke muri Solidarite ati babashanjire ibitaro kandi muri Solidarite nabo barabizi muga muri Solidarite nabo batubwira ati umukuru w'ibitaro urumva ni waye kuduha intumbero yingire tubimura bo muri Solidarite nanga batubwira ati twebwe duha intumbero yingene tubimura niyo tubajana turabahindurira bo. Abayobozi b'ibitaro ikibazo cyo kuvuga ko batakizi ikibazo barakiza ahubwo twe twarategeye n'umuntu yoza kuturemesha ati ibintu bimeze ukuni mwihangane dufatiye ku kuntu twaza haravamwe umuntu umwe ahwera tukabura n'umuntu aza kuturemesha. Uno muvyeyi nawe asanzwe yagwarije umwana wiwe kuri ivyo bitaro avuga ko ico kibazo kiriko kirabakorako cane ngo kuko basanzwe bugarijwe n'ubukene. Twege abagwaje ikibazo kiraka dukorako cane nk'umuhungu rwanje ngwajije n'umuhungu w'imyaka 33 yari yatoye akamitende mugabo vyasubiye kwa kubera ico kibazo cyo atari karavugwa iyo dialyse atari karayikorerwa. Rero biradukorako cane kubera kuguma mu bitaro murazi ko bitaryoshe. Haba uwo asanzwe agwarije umwana wiwe muri ivyo bitaro vya Rwakarede hamwe nabo bagwayi bose hamwe basaba babijejwe ko bovugana hagati yabo kugira bungururizwe ku bindi bitaro. Twege dusaba directeur wacu w'ibitaro Rwakarede akagerageza akavugana n'ababijejwe bakaraba ubundi buvuzi bishoboye bakatransferayo yo bakoze cyane. Umuyobozi w'ibitaro vya Rwakarede ntakari ico kibazo ariko akamenyesha ko abo bagwayi bataramwitura nayo mu bushikiranganje bwo gushigikirana bavuga ko ico kibazo ko bakizi kandi ko bariko ragikurikiranira hafi kugira abo bagwayi bakeneye dialyse bungururizwe ku bindi bitaro bashobora kuvugwa neza. Jean-Marie Vianney Ngendakumana urakenuye cyane bamwe mu bakora imirimo itandukanye isaba umuyaga nkuba muri zone Kanyosha commune Muha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bahomba cyane kubera atamuyaga nkuba. Bavuga ko umuyaga nkuba uboneka amasaha make ku murango iyo ubonetse mu ijoro naho ngo hakaba nk'igihe cy'isaha 3 ata mirimo bakirangura. Basaba ishirahamwe Regideso kubaronsa umuyaga nkuba aba ni bamwe muri bo. Igihe kirekire ata amatara ahari hano nk'ubu twamwe turahura umuceri ngaha bwa nk'ubu amatara yari yaje sizeri minota nk'itanu amatara caragenda kugera n'ubu ntaragaga. Abo bamwe n'amata aguma apfira mu mafrigo uruhombo nk'ubu dufise ni rurerure nk'abo urabona ko bazanye umuceri ngaha nk'ubu bawuzanye so bahuze no munsi kubera amatara ntayo bizosaba nk'indwi kugira ngo ngira ngo umuceri wiwuhere kwaro arashaka kuza tugahura ibiro 10 agaca agenda urumva kugira ngo ahuze nk'imifuko 3 urumva n'ikibazo gikomeye. Yendwi igira kabiri ata amatara atayo muga gusa mu iyo minsi yindi nyuma y'izo yaraza basirimwe nk'amasaha 3 ukabona ko yaje imbara umukire haruka mugirira n'ingoga kagenda mugubu nta n'ivy'iminota 3 ku murango ntayo no mwijoro ntayo kusanzwe atari nko saa 4 saa 5 kuduga z'ijoro. Amatara ko yaronka araza kamara amasaha birakabaragiye hari n'igihe amara no munsi wose ataje urumva ata amatara dufise biratugora muri kano kazi kacu. Ibikoresho dukoresha twene bisaba ko tukora dufise amayaga nkuba ngaba ata amayaga nkuba urumva nta kintu dukora turashobora kumara n'iminsi biratana umukiriya aje hama ukwezi kugahera irana dukorera mu nzu z'abandi atari ziwacu bisaba ko tuziriha kwezi guheze hageze ko kwezi guhera ntituronke nico turi hari n'inzu y'abandi hama natwebwe no mubone wa boss badukoresha urumva nta kanyungu baronka natwe naco turonka
urumva tumaze nk'umunsi wose tudakoze no kugira turonke n'ico dufungura biragorana. Twebwe nk'ubu nko kuva mu gitondo nta muriro turaronka, duheruka umuriro hafi nka saa moya n'iminota nka 40 uko kugeza nk'ubu nta matara dufise. Nk'ubu urumva kuva nko mu gitondo ntidushobora kuronka nk'ukuntu dufungura kubera tutaba tutakoze, tuba twirirwa twicaye. Uruhombo rurashobora kuboneka nyene, nk'ubu urashobora kuba wafatanye nk'ikintu nk'ibihumbi 10 ugasanga nko mu masaha nk'abiri urakimaze. Muga nk'ubucu usanga tumaze hafi nk'umunsi wose ukashusanga ubikoze mu minsi 2, urumva muri vya bihumbi 10 uba wahejeje kubima, niho uruhombo ruca ruzanana. Muri iyi minsi umuyaga nkubugo ugoye kuboneka, twebwe usanga bigorana kuko urabona ivyo dukora mu kurabota imbaho mu gusatura dukoresha umuyaga nkuba. Nk'iyatawo rero usanga nk'amakomande y'abantu ateba, nk'ibintu twari gutanga mu minsi 2 ugasanga bifasha ukwezi, ugasanga ari naho baca bavuga ngo abafundi turi njyaja oro biva kuko ukuntu tubura umuyaga nkuba. Dusaba rero yuko bo turonse umuyaga nkuba dushobora kwama dufise kugira dukora atangorane nimwe. Dusaba leta yuko yoduha umuyaga nkuba ukwiriye, hanyuma abantu bagakora akazi, kandi na leta noneho nayo nyene ibironkeramwe inyungu kubera n'ubu nabo ntibayiko barunguka ko rahomba. Nosaba ababijeje nyene abajejwe intwaro ko bodufasha kugira ngo bakemure kino kibazo cy'umuyaga nkuba kugira ngo tworoherwe muri kano kazi kacu, kugira turonke n'ingene tubaho natwe nk'abandi, kuko ikibazo cy'umuyaga nkuba vraiment biragorana cyane. Twosaba Regide ko yokora nimba ari pane yabaye kugira iduha umuyaga nkuba ku gihe, kugira natwe turonke ingene tugaburira imiryango. Abo rero ni bamwe mu banyagihugu barangura imirimo isaba umuyaga nkuba muri zone Kanyosha, komine Muha, mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo rero biruko mu gihe ishirahamwe rijejwe gukwiragiza amazi n'umuyaga nkuba Regideso ryarijeje abarundi ko hazoboneka akarusho kanini mu bijanye no kurekura umuyaga nkuba imbere yuko ubu kwezi kurangira. Ivyanemejwe mbere n'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Jean Albert Manigomba mu kiganiro yagiranye n'Isanganiro. Televiziyo Isanganiro rero yashimye kugaruka kuri ico kiganiro. Ubu turiko turagira igeragezwa ko kwita ko ari nk'ijyanyuma ryo gushira umuyaga nkuba wa Rusumo Force ku mihora yacu, no kuvuga kuwakira burundu hamwe n'umuyaga nkuva ku rugomero Kabuye 16. Ubu ku rugomero rwa Rusumo Force hariho amagroupe 3. Ayo magroupe 3 canke twokwita groupe turbo generateur 3 zitanga umuyaga nkuba ungana na megawati 80. Muri izo groupe 3 yari imaze imisi iri kwirakora yari imwe, twaza turakuranwa hagati y'u Burundi, u Rwanda na Tanzania. Ubu rero groupe igira kabiri yaheze, ni ya gatatu turiteze neza kwizohera itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Uwo muyaga nkuba rero turiko turawuzana ni umuyaga nkuje wiyongera ko twari dusanzwe dufise. Hariho ivyuma bitegeza kuwakira, ivyo vyuma kubera baje umuyaga nkuba mwinshi tutari twiteze, birasaba ko bimwe tubisubiriza tugashiraho bifise ubushobozi buhuye niyo muyaga nkuba tuzanye. Ibiri navyo ibishaje tukabisubiriza tukajyana modernisation, kuko hariho n'umugambi twataza kugira cyane wa extension, kwagura igituro kinini cya mbere cy'igihugu, kuvuga igituro national ya Kamenge. Iyo extension niyo itegezwa kutuma iyo miyaga nkuba iva kuri ayo maguriro ngo binoshasha dutegezwa kuwakira umuyaga nkuba. Rero extension twarayikoze, ivyishi turamaze kubikora, naho hariho tuntu tukiriko turakora neza ngo duheze. Rero iryo cikagurika mubona usanga rimwe matamatara hari n'ivyo bikorwa turimo. Ivyo bikorwa turimo kugira ngo umuyaga nkuba uri kuraza tuwakire neza atangorane uteye. Hanyuma ku rugomero Kabuye 16 nago nyene tumaze iminsi ishika 3, ndizeye neza ko mwabonye amatangazo, twarahejeje kurakorda kuri rezo. Ubu ni kuvuga umuyaga nkuba uzova kuri Kabuye 16 urashobora kuzoza ukashika mu gisagara ca Bujumbura muri poste nationale. No cangira ko ndemesha bene igihugu ko ikibazo cy'amatara kigiye gutorega umuti burundu.
Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso Jean Albert Manigomba akaba rero yakoranye ico kiganiro na televiziyo Isanganiro mu kwezi kwa gatatu guheze no kuvuga kuno mwaka ukaba wumva rero yuko yemerera abarundi ko ikibazo c'icikagurika ry'amatara corangiranye nuko kwezi ariko uyu mwanya nkumenyeshe ko ingomero za Rusumo Force Kabuseze hamwe kandi na Ruzibazi zamaze gushigwa ku muhora wo gutanga umuyaga nkuba ari mu gihugu cyose ariko kugeza n'ubu akaba atakirahinduka. Icegeranyo c'umugwi w'amaho ujejwe ibibazo bijanye n'ubutungane mu nama nshingamateka cerekana ko ubwinshi bw'abafungwa ubukene bw'abakozi kubura ubushinguro bwiza bw'amadosiye hamwe kandi n'ubukene bw'imodoka arizo ntambamyi nyamukuru zihanze igisata c'ubutungane n'inyuma y'ingendo bagize mu mabohero atandukanye mu gihugu hashikirizwa rero ico cegeranyo kuri uyu wa gatatu mu nama nshingamateka. Abashingamateka ntibatahura igituma izo ngorane zidahera kandi bama bazishikirije kuva muri 2017. Domine Banyankimbona umushikiranganje w'ubutungane amenyesha ko hakenewe ibintu byinshi kugira haje mu ngiro izo ngingo. Sheila Irambona yari mu nama nshingamateka. Ico cegeranyo casohowe n'umugwi w'amaho w'abashingamateka ujejwe ubutungane mu nyuma yaho ugendeye amabohero atandukanye yo mu gihugu kimenyesha ko igisata c'ubutungane gihanzwe n'intambamyi zitari nke. Izo nazo zikaba harimwo ubwinshi bw'abafungwa, ukubura ingendeshwa no kubura aho habikwa amadosiye y'abafungwa. Icavuzwe nuko hamwe mu bo bagendeye basanze amadosiye abitswe hasi. Ikindi cagarutswe ko muri ico cegeranyo nuko hamwe mu mabohero ikigongo c'umukuru w'igihugu cerekeye abafungwa bamaze kumara icakane c'umunyororo kitarashigwa mu ngiro. Kuri ivyo vyose abashingamateka bakaba babajije umushikiranganje igituma adashigwa mu ngiro ivyasabwe n'inama nshingamateka mu gihe izo ntambamyi zose zibonekeza zari zagarutswe ko mu 2017 igihe hatangwa icegeranyo nk'ico. Ariko hagomba kumenya agaciro ubushikiranganje buheza bugaha ano ma recommandation y'abashingamateka mu gihe mu 2017 habaye descente sur terrain nk'inyene ya commission justice aho ama recommandation yabaye formulé la plupart yagarutse nka yose hano hera kuri iki cakane c'umunyororo wabigenjeje neza twasaba ko bore kugwa ibi by'umunyororo gatsindikiro gusaba ko bamatabo d'intérêt général gusumba gupfunga amakuronse abashingwa manza bafunzwe kongereza abakozi mu bisata by'ubutungane ni fond yo gushumbusha abantu baba barigwe n'afungwa bantaho binikora beno gusanura cyangwa kwagura amabohero. Ibi byarabaye recommandé ariko murabona ko 7 ans après bigarutse kwa kundi nyene. None byukuri ubushinganje buha agaciro kameze gute amarekomandasiyo abashingamateka basohokera bene gihugu babashize ahabona. Kuri ivyo umushikiranganje Domine Banyankimbona akaba yamenyesheje ko bisaba ibintu byinshi kugira ivyo bisabwa bishigwe mu ngiro. Tubamenyeshe ko izo ngendo zakozwe mu mabohero zakozwe mu ntumbero yo gusuzuma ingene abafungwa babayeho nuko amategeko abagenga yubahirijwe. Sheila Irambona urakenuye. Dushimire namwe mwariko mukurikira ano makuru. Aha niho aciye asozererwa na Gahwane.